Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikira amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 31 umunsi usozera ukwezi kwa myandagaro mu mwaka wa 2022 ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu bo muri zone Kanyosha komine Muha turi ku mugwa mukuru w'ubutunzi bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike mu gihe bamaze amezi arenga 3 batagira amazi meza. Bamwe muri bo ngo bikora kuyo mu nzuzi, ayo nayo ngo akaba arimo imicafu itandukanye. Mu kanya muravyumva. Abapolisi bakorera mu gisagara ca Bujumbura baridogerwa n'abagendesha ivyuma bitandukanye ko bubuye uburyo bwo kubasahura amafaranga mu kubagiriza kugendera mu muvuduko urenze. Nayo abana bo mwibarabara barabandanya kwibonekeza mu bisagara bitandukanye naho inzego zijejwe umutekano zigerageza kubatuza. Mwishira hamwe New Generation bati gukura abo bana mwibarabara byonyene ntibikwiye, ahubwo hobanza kwigwa neza imvo zituma bahitamwo ubwo buzima. Mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata c'imibano nanteje kubabwira mu ngingo nkuru haraheze ikiringo c'amezi arenga 3 amakaritie agize zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura yugarijwe n'ubukene bw'amazi meza. Aha twovuga nka karitie Kajiji iri ku nkengera z'uruzi Kizingwe, aho abanyagihugu baho bagira urugendo rurerure barondera aho bokura amazi, rimwe na rimwe bakanayabura. Abatari bake rero bahitamwo gukoresha amazi y'uruzi Kizingwe asanzwe yuzuyemwo imyanda itandukanye. Ni nkuru twateguriwe na Erike Niyonzima. Kaze Kajiji ni mu makati agize zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura ahanzwe bimwe bikomeye n'ubukene bw'amazi. Nkuko abanyagihugu baho babivuga, kubera urugendo rurerure bagira barondera amazi meza mbere bigashika bakanayabura, abatari bake bahitamwo gukoresha amazi y'uruzi Kizingwe. Naho nyene bikabasaba kuzinduka cyane ataruzura imyanda itandukanye ishirwamwo cyane n'abafyatura amatafari nkuko uyu munyagihugu abivuga. Utazindutse ngo agende kuvoma Kizingwe agenda kuruvoma isaha 2 isaha 3 z'agatondo. Aho naho abafyatura amatafari baba bamaze gutangura gushatura amatafari, ayo mazi bagaheza akayavoma acafuye. Ubona ko nabo bafyatura atatuzi twasugumwe bafise aho hantu, baraheza bakihagarika ngaho iruhande ya mazi, bakituma iruhande ya mazi, hanyuma abene gihugu baja kuyavoma bagaheza akavoma amazi ari imyanda. Abo banyagihugu bo muri katiye Kajiji bagatumwikoma kushira mu regidezo gigira sindabibazwa kuri ubwo bukene bw'amazi bubageramiye, ariko rikaguma ribarihisha amafagitire. Bagiriza kandi iryo shira hamwe regidezo kwitwararika gusa amakaritie abamwe bifise. None ejo canke ejo bazozana amafagitire ku mazi abantu batigeze baronka, canke abo bantu nibandura ingwara bakagwara ingwara zitandukanye zivuye ku isuku rike. Mbega leta nasizohomba ivyo biruko rero mu gihe n'abajejwe ishirahamwe rya regidezo umenga ntaco bibabwiye. Biboneka ko abantu araba muri za Gihosha, Kibiri, Mutanganoro, Mutangaside n'ahandi aba muri aya mazone y'abantu bato batumenga ntibakibaho, mu gihe na nyabantu bitwa ngo ni bato batari baza kuronderwamwe amajwi iyo hageze ko bitoza. Abanyagihugu bo mu Kajiji cyo kimwe nabo mu yandi makaritie agize zone Kanyosha bateye akamo leta n'ishirahamwe regidezo kubagarukira indwara zifatiye ku myanda zitarabiraramwo ngo zibatikize. Ndagushimire Erike Niyonzima. Tugume ngaho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi tubabwira ibijanye n'imyidogo myinshi irangwa mu bagendesha imiduga canke amapikipiki aho nyene mu gisagara ca Bujumbura kubera amafaranga batangishwa n'igipolisi kibagiriza kuba barengeje umuvuduko. Abo bagendesha ivyo vyuma bamenyesha yuko batangishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 nabo bapolisi, kandi ntibabahe n'igitansi kijanye n'ayo mahera. Ni nkuru tubaza Elvis niyo mwungere. Abiyunguruza n'imodoka mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bariko barasahurwa amafaranga n'abapolisi bajejwe uruza n'uruza mu gisagara. Nkuko isoko ryacu ribimenyesha, abapolisi bashinzwe kuraba umuvuduko w'imodoka ngo baguma bagira ibiturire ku modoka ziba zarengeje umuvuduko. Iryo soko ryacu ribaza nimba abo bapolisi bashinzwe kugenzura abarenze umuvuduko canke kugenzura mu mifuko y'abagendesha imodoka.
karorero n'abantu bahawe kirya cuma kijejwe kugenzura umuvuduko w'imiduga mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura nuko abapolisi ntawuzi ko bahawe kugenzura umuvuduko canke no kuba bahawe kugenzura imifuko y'abantu kuko ivyo twari twiteze kuri ico cuma sivyo biriko biraba ahubwo caje kubombora imifuko y'abapolisi. Abo bagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko uwufashwe yarengeje umuvuduko atangishwa amafaranga y'igiturire ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Amafaranga uyatanze atagitasi bamuha. Baguhagaritse bagasanga warengeje umuvuduko ibirometero vyarenze baraguhagarara bagushiga impande utanze n'ibihumbi 50 ariko iyo bahaye 20 bazikabona kwifuta bacagufuta muri irya mashini. Abo bagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura basaba abarongoye igipolisi kirabura uruja n'uruza guhagarika iyo ngeso yo kurya ibiturire kuko itukisha igihugu. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kumenya ico abarongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura babivuga ko ariko ntitwashoboye kubaronka. Elvis niyo mwungere urakenuye kwaka intererano abakozi ba leta nimwe mu migambi yo gusahura abanyagihugu ikoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo bishikirizwa na Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB. Kubwiwe kandi umushahara w'umuntu ntukwiye gukugwa ko amafaranga bitari mu masezerano y'akazi uwo mukozi yagiraniye n'umukoresha. Dutege yompi Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB. Subwa mbere iyi leta yikenye ya CNDD-FDD itegetse abarundi ngo batanga amafaranga yitangwa n'amafaranga y'intererano ngo yo gukora ibikorwa ibi canke biriya. Ibi vyo gusahura abanyagihugu hitwajwe ko ngo bariko baterera ngo kubaka ngo ingoro y'umukuru w'igihugu canke ngo ibi na biriya n'ibintu CNDD-FDD yamaze kugira umugambi wayo gusahura. Umushahara w'umukozi ntushobora gukatwa ko amafaranga kiretse amafaranga ari mu masezerano y'akazi umukozi yashizeko umukono. Burya umushahara w'umukozi urafise amategeko ukingira ku buryo atari amafaranga yose umuntu ashobora gukata kuri uwo mushahara na cyane cyane atabigishije umugambi umukozi. Rero nikigaragaza neza ko sintererano n'ubusuma yaba ari intererano hotanze ushaka ntibaca batereka abantu gutanga amafaranga ku nguvu. Uya n'ubusuma n'ubwambuzi. Vyongeye Yeremiya Minani avuga ko mu gihe leta ikeneye gukora ibikorwa itegerezwa no gutegekanya amafaranga yo kurangura iyo migambi canke ikayagurana. Bisigura ko itari kwiye gusahura abanyagihugu amafaranga mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene. Yeremiya Minani akabona ko iyo ngendo ya leta ari iyo kwiyamiriza na rirya idasiba kubwira abanyagihugu ko idakenye. N'ubunyene Yeremiya Minani n'umukuru w'umugambwe RDB. Hanyuma mwibuka ko umushikiranganji w'ikiga ca leta yaherutse kuvuga yuko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza. None ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza gute? Hanyuma baja gusahura abanyagihugu ngo nibaterere ngo waje kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ikirimba c'umukuru w'igihugu ni umugambi wa leta ukomeye ku buryo amafaranga akora uwo mugambi aba yanditse yategekanijwe mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Si amafaranga batoza uko mu kajagari atawuzi ngo atozwe ngo angana gutya ngo atawuzi ngo yatojwe agenda gukora ibi canke biriya. Ibi umuntu kuvyukuri yo vyita ubusuma, ni ibintu byo gutera ivyatsi. Ariko kandi n'abakozi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye ko bashobora kuvyanka ibintu mwene ibi. Ikazaba abakozi bawe natere bonyene n'abarundi bose babimenye ko ata muntu afite uburenganzira bwo kubategeka ko batanga amafaranga ngo nayo gukora ibikorwa ibi canke biri. Intererano ni ikintu umuntu atanga ashatse, si amafaranga bagutegeka gutanga ku nguvu. Leta iyo ikeneye gukora ibikorwa iratekanya amafaranga azobikora, itayafise ikagurana, irafise uburyo ishobora kuronkamo amafaranga. Ariko nishobora kuja gusahura abanyagihugu basanzwe bishwe n'inzara, basanzwe bari mu bukene butagira izina. Iyi ntwaro nyene yakweze mu gihugu cacu. Hanyuma bagaca baza rero gusaba umunyagihugu wagowe ngo asubire yikore mu mufuko atamike amafaranga abantu bashwara igihugu. Rero ni ibintu kuri byo gutera ivyatsi, ni ibintu kandi tugomba kumva nk'abarundi, tumenye yuko ari ibintu tugomba kuza turanka, kuko iyi leta nishobora kuza tuyemerera ko ikora ibintu vyose atategeko na rimwe yisunze. Tugomba
kwanka mwene aka karenganyo. Iyo rero leta ibigize abarundi bagomba kuvuga bati turavyanse, bibaye na ngombwa bagahagarara bakavyemeriza. Ivyo Yeremiya Minani arongoye umugambi RDB abivuze inyuma yaho ishiramwe Onatere rimenyeshereje abakozi baryo ko bagiye gukatwa amafaranga ku mishahara yabo mu ntumbero yo guterera inyubako y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, ingingo itashimishije abakozi b'iryo shirahamwe. Mu bijanye n'indero, ingingo y'ubushikiranganje bw'indero isaba ishure lycée centrale Saint Gabriel bakunze kwita Libre kwimuka rikaja gukorera ahandi muri kino gihe ngo nta kindi gamije atari uguhombya iryo shure, ndetse n'abavyeyi b'abana bagiga ko bivugwa na Erari Nibizi asanzwe aharanira agateka kazina muntu akaba n'inararibonye mu gisata c'indero. Ivyo bivuze inyuma yaho muri iyi minsi ubushikiranganje bw'indero butegetse ishure lycée centrale Saint Gabriel ryo muri zone Ngagara kutazotangurira umwaka w'ishure mu kibanza ryarimwo, ahubwo ngo ryimukira ahandi. Ivyahavuye bihangayikisha abavyeyi baharereye kuko batabona uko abana babo bazokwiga narirya hasigaye imisi mike ngo amashuri atangure. Kurikire Erari Nibizi aharanira agateka kazina muntu akaba n'inararibonye mu gisata c'indero mu Burundi. Ingingo y'umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi yo gusaba ishure lycée centrale Saint Gabriel kugira yimuke, iyo ngingo ifashwa amashuri agira atangure n'ukuri n'ingingo y'akarenganyo, n'ingingo je mbonamwo guhombesha ishure, guhombesha abavyeyi, kubasubiza mu ihumbi, kuko ubu mwaka abavyeyi bari baramaze gutegura ko amashuri atangura baguze ivyankenerwa, ishure yari yarateguye ibintu vyose vyankenerwa, kumbure hariho n'abamaze gutanga amahera y'ishure, ivyo vyose ni uguhombesha ishure. Ikindi naco ni ingingo ubona ko itategerezwa gufatwa muri uwo mwanya. Mu bisanzwe y'ishure canke igikorwa icyo ari cyo cyose gifise amasezerano na leta, hategerezwa kuba hari ikibanza gitegekanijwe yuko amasezerano ahagarara, hama hakaba guteguza kugira ngo nk'iyo shure yitegure. Bari kuba bariteguye umwaka utaranahera bagateguza abana bati tuzokungururiza hanaka, bakarondera ivyankenerwa vyose kugira ngo ishuri itangure. Ariko nk'uno munsi ishuri isubiye mu ihumbi. Izo ni muri za ngingo z'igihutihuti leta ifata kugira ngo ice intege abanyamitahe bashaka kuzana imitahe kugira bateze imbere ibisata bimwe bimwe by'ibikorwa by'ubuzima bw'igihugu. Iyo ni ingingo rero itari ikwiye muri kino gihe, igihe idateguwe dufate yuko atari ukwihenda, ushobora kuba ari imigenzo y'ububisha kugira ngo iyi shure yari isanzwe yuguruye ahubwo bagumizemwo b'abanyeshuri nyene baheze bayitirira ubundi, baba bameze nk'abanyuruje ishure, bakabanyuruza n'abanyeshure, bakanyuruza n'ibikoresho, kuko iyo shure atakironka irondera iyo shure ata buryo, kuko byose bisaba uburyo uko urondera yandi mashure. Urumva rero iyo ni imigenzo mibi kuri leta y'u Burundi. Erari Nibizi ahanura leta kutaza irafata ingingo itagishije inama abo vyiga bose kugira ntihagire ivyononekara. N'ubunyene Erari Nibizi twanura leta y'u Burundi yuko mu ngingo zose yofata ingingo ziyumviriwe, zategekanijwe, zaciye mu biganiro nk'amashure, bakabanza bakabiyaga, bakandikiranira makete, bakabateguza, bakababwira bati umunsi munaka, ukwezi kunaka, umwaka munaka amasezerano yacu azoba ahagaze. Hanyuma kugira ngo iyo shuri nayo yitegure, iteguza abavyeyi, iteguza abanyeshure, irondere n'amafaranga yo gushira ubundi mutahe ahandi, kuko ibikorwa byo gushiraho ishure si ibintu umuntu aterura ngo agende gushinga ahantu, bwaguterura ibuye ugatereka ahantu. Aho urumva bikeneye amazu, bikeneye ivyo bintu byose. Turasabye leta y'u Burundi nisubire gufata ingingo zo guta mu rudubi, nisubire guca intege abazanye imitahe, nisubire kuzimagiza abanyeshure, nisubire kubatesha umwanya, nisubire gutesha umwanya abavyeyi. Ica kabiri, twosaba yuko iyo shuri yo twitura ubutungane, twosaba yuko abavyeyi nabo nyene borushinga, kuko n'uburenganzira bwabo bwahohotewe biraboneka neza. Iyi muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, mu kanya tuvuga ibijanye n'abana bo mwibarabara. RPA Ingorane y'abana bayerera mu mabarabara mu bisagara bitandukanye ibandanya kuba akayobera abahinga mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babona ko uko leta itebagana gutora umuturama, ariko abo bana babandanya kugwirirana, ubu mbere ngo bagashobora no kuba intambamyi mu kibano. Inkuru ya Emile Nibasumba.
Abana bo mwibarabara barabandanya kuboneka mu gisagara ca Bujumbura, naho mu kwezi guheze habaye umukwabu wo kubafata, ndetse no muri iyi ndwi igipolisi kiramaze gufata abatari bake, nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu babona ko leta ibandanya guca iruhande y'umuti w'ingorane. Babaduganye ruguru iwabo bayegeranirije muri deseri hamahaca baduga, ariko raba ivyo basubiye gukora. Uno munsi rero mu gitondo bayoye abandi 44 babajana hehe, bajana kwa kundi gufunga, ariko nibaza kuko kubajana kubafunga siwo muti. Hambere na mbere hoho muri bo benshi ntibarana kwiga n'inakaye gufunga. Nibaza ko atari uwo muti, kugande umuti nk'umuvyeyi wokugurura ibigo vy'irerero bikwiye, bagashiramwo abo bana bakabaha inyigisho z'ubuzima ko nokwita reedikasiyo, hanyuma bakabigisha n'imyuga, bakabafasha no gutangura ubuzima kubaho nk'abandi bantu basanzwe. Abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi babona ko uko leta iteba gutora umuturama, ariko n'ingorane y'abana bo mwibarabara ishobora kugira intambamyi nyinshi. Impande y'ahahora pafe n'utwo bafasheho umudamu afite agasakoshi bakakamwaka, bagaca barukira muri vya binogo bitwara amazi. Umupolisi abasanze yakabayo bamukubise bamugize iyondoyondo yoroshe kabisa. Muntu baheruka gukubita nyene vyari mu modoka yiwe kojeje canke ukabavugisha uri nko mu biro, iyo nzu urimwo barayimenagura bagapfa no kukwica n'amabuye. Uheruka munsi y'aha hari Interbank, hakorera Ministeri d'Ika. Hari umuntu nimba yarabahotesheje ikintu, namba ari umuntu bagira biyibe, biro yarimwo barayiteye amabuye bishika naho hapfa kuyimenagura yose. Mwomenya ko mu gihugu cose abana bo mwibarabara baharurwa mu bihumbi indwi. Emile Nibasumba. Igihe cyose rero leta izoshaka gutorera umuti abana bo mwibarabara mu kivunga, iyo ngorane ngizokwama yisubiriza, bivugwa na Teddy Claude Harushimana ajejwe gutunganya ibikorwa mwishira hamwe New Generation rifasha bene abo bana. Aha atangura ashira mu migwi abo bana afatiye ku bintu bikuru bikuru bibatuma kuja kuba mwibarabara, hamwe n'icokorwa kugira babasubize agateka babeho nk'abandi bana. Teddy Claude Harushimana ajejwe ibikorwa mwishira hamwe New Generation. Bari mu mice isheka kuri 4. Hari umuce wa mbere w'abana usanga kubera ibibazo basanzwe bafise, babaye imfuvyi canke kubera ubukene bahisemwo kuza kuba mwibarabara. Hanyuma hagacabaho n'undi mugwi ugira kabiri w'abana basha kuza mwibarabara barungitswe kumbure n'abavyeyi canke se n'abandi bantu baba ariko barabakoresha, bakaza mwibarabara baje kurondera ico rikesha, mugabo bakironse bagaca basubira mu miryango yabo. Umugwi ugira gatatu n'umugwi w'abana aba ahunze muhira kumbure kubera yuko yabonye hari kibazo. Hari gihe umwana ashobora kuba ariko arabona uburyo muhira byifashe, abavyeyi kuntu batabanye neza, canke se umwana bakamuhana mu buryo bwo kurenza, abavyeyi bakarenza, umwana akabona yuko atokwihanganira ico gihano canke se ubwo buzima abona bw'abavyeyi biwe canke se abasanzwe bamureze kuko batamuha agaciro, bamufata nabi. Uwo mwana agaca hitamo kugenda kwinyegeza mwibarabara. Amarero agacaba umugwi ugira 4 kenshi abantu badakunda kuvuga, n'umugwi ahanini cyane uraba navuga nti abavyeyi badakora igikorwa cabo neza, igikorwa kijanye no kurera nkuko byategerezwa. Nagoma ndabisigure gato, ari nk'akarero nk'umuvyeyi ashobora kuvyara mugabo ntiyumve yuko afise ugo ruhara rwo gukurikirana indero y'umwana wiwe no gushobora kumukingira. Ndashaka kubareza nk'akarero, ni gute wonsigurira ukuntu umwana ashaka kuza mwibarabara akamara umunsi umwe, iminsi 2, 3, ukwezi, wowe umuvyeyi utarashobora kumva yuko ushobora kuza kumurondera canke se ugatanga communique mu maradiyo canke mu masengero kugira ngo umwana wawe bashe kumutora. Mugabo turabona ko abavyeyi barataye ibanga. Rero tusaba ko leta niyumviriza umwana wese, nirabe iyo migwi yose ntejeje kudondagura, maze ihejeje icifata rero akanya ko kwiga neza, kuraba mbega uyu mwana cyamutumye ava hariya muhira iwabo nigiki. Hanyuma mu gutora inyishu y'ico kibazo c'umwana batore inyishu bisunze ikibazo cyamutumye ava muhira. Atari uko turacari muri bya bindi abana bazofatwa babasubiza hariya bongere kandi bagaruke.
uwo ajejwe itunganywa ry'ibikorwa mu ishirahamwe New Generation arongera agatera kamo amashirahamwe atandukanye ajejwe guharanira ineza y'abana ngo yiteho kurusha ubwo gwaruka rusa n'urwahebwe kandi rushobora kuvamwo indongozi zibushitse. N'ubunyere dutega amatwi Teddy Claude Harushimana. Nk'ishirahamwe ry'ugwaruka risanzwe riharanira agateka kugwaruka mugabo cyane cyane gutegura ugwaruka kuba imboneza, twebwe icatumye bwa mbere duhitamwo gukorana n'abajya bana mu yabara no kubwa mbere tubona ko abana baronse umuntu abitwararika barasha kuvamo ikintu kidasanzwe. Twegereye tubonye umwana mu yabara tubona umwana aciye ubwenge, umwana ashobora kwikenura, umwana ashobora gushika kure, umwana ashobora kuba imboneza, umwana asanzwe afise impano, umwana ameze nk'abandi. Rero mu bikorwa turiko turakora icambere nuko abo bana twasanze batanditswe muri ibi bitabo vya leta, rero twaciye twitwararika cyane kubafasha kwandikwa mugabo kandi no kubafasha gushiraho amaprograme abafasha kurota kwiyumvira gushasha, kuko iyo umwana ari mwibarabara biramugora cyane kwiyumvira yuko ashobora gutera imbere. Umva rero twege rero no gushiraho navuga nti ayo maprograme afasha umwana gusubira ku ishure, kumufasha kwiga umwuga mu gihe bitaba bigishoboka ko asubira ku ishure, mugabo kandi no gufasha uwo mwana gushobora gusubira mu muryango mu gihe tuba twamaze gutohoza tukiga neza icyamutumye ava mu muryango. Ubu turamaze gusubiza abana batari bake mu miryango yabo, turafise abana uno munsi kubera ivyo bibazo basanzwe bafise mu miryango yabo kuko badashobora gusubirayo, turafise ibigo aho abo bana dusanzwe turiko turabafashiriza dufise intumbero yo kubafasha gushika baheze amashure yisumbuye, abifuza kubandanya kaminuza, abifuza kubandanya ubuzima turabafasha kwiga ibijanye no kwitunganiriza imigambi byo bita entrepreneuria. Rero tukaba tubona yuko hamwe leta yokorana n'amashirahamwe yose, hanyuma kandi bakumva izi mpanuro turiko turatanga, tugiye hamwe twese duhanahanye ivyumviro tugashira hamwe n'uburyo n'abasanzwe bajejwe intwaro bakadushigikira, turabona koko yuko ico kibazo gishobora kugenda kiratorerwa inyishu. Uwo yari Teddy Claude Harushimana ajejwe gutunganya ibikorwa mu ishirahamwe ry'ugwaruka New Generation. Ni hano rero duciye tugarukiriza amakuru yo kuri 31 Nyandagaro umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza, nongera kandi nshimira abamenyesha makuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Kuri mikro yari Emmanuel Ningeko nkaba ndabikebanuye, mugira amahoro mu banyu no mu byanyu.